Je nitwa Elmuze Aime Didier Bitagoye. Basketball je ndayifata nk'ubuzima. Je basketball nayitanguye nkiri muto Mutanga Sud, bimwe nyene by'abana bakinira mu quartier kubera bafite ikibuga. Hama ndiko ndakura gatoyi nko muri 98 99 naragiye gukina mu runani B. Ico gihe rwantrenwa n'umugabo witwa Moses w'umumeti. Niho hantu natanguye gukina muri equipe nyene mvuye mu quartier, mugabo sinahatevye. Naciye ngenda gukina muri equipe yitwa Olympique yagira entraînement kuri park. Aho hari nko muri 1990. Aho rero niho bita ko natanguye gukina muri première division kuko iyo equipe yari muri première division. Sino natanguriye mu runani B n'abakinyi bakera ba Roni bose ndabibuka. Entraînement zabera hajya kuri Sefa. Hari kibuga ahantu bita kuri Sefa, kibuga kinga kwijana. Niho natanguriye umwaka umwe, amaca ndagenda muri Olympique muri première division. Nagiyeyo muri 1990. Hama ndagumayo, twarakinanye n'abakinyi bitwa ba Makaka, benshi barabazi, ba Etienne Kibonge, ba Jabare, ba Patrick, n'abandi ba Shushu, ba Kagimbi, yari rya generation. Narakinyemo rero kuva muri 1990. Hama ngenda kuvayo habaye amagume ya 93. Kubera urumva bitari bigikunda yuko umuntu aja kwiyantrena kuri parke kubera insecurity. Equipe amante match yahagarara, ibintu byose birahagarara. Muga muri 95 niho haca haza muze Nkengurutse hamwe n'undi muntu bita Bakame, baca bashaka kuhoransa equipe yitwa Kerne yarigeze kuba iriho mugabo irahagarika. Ama rero baca barasubira barayihoransa. Je rero naje kuronderwa n'umuhungu twakinana yitwa Imar, twakinana muri Olympique. Niwe rero yaje kumbwira ati burya rero tugomba kuhoransa equipe yitwa Kerne, n'umushingana yitwa Nkengurutse, n'abakemura muzi. Rero tugo turarondera abakinyi kugira dutangure iyo equipe. Komo rero ikibuga ca entraînement yari kuri SOS Nyakabiga, byari vyoroshe. Janabwiye nti nta kibazo, turatangura muze Kerne. Twagira entraînement muri SOS Nyakabiga, haraza ba Christophe, hariho bitwa Bandanga, hariho ba Songa. Jean Baptiste uwo bazi cyane kwizina rya Songa mu Ngagara. Bajya bose twari kumwe, ba Wege, ba Americain, ba Tony. Cyantangura rero muri ntuze muri Kerne uko. Ama imyaka irahera umuntu aguma muri Kerne. Aratinda haraza n'abandi bakinyi bashasha ba Blaise Rusoro. Abo ntitwari ubwambere ntitwari twatanguranye, bagiye kuza mu nyuma baturojwanya. Muga Medi twari kumwe tugitangura. Mu nyuma haraza ba Emembakuye, nyuma gatoyi haraza ba Brice wo mu Ngagara bita Kirekire. Haraza abantu ze ba Midu, ba Sambo. Bajya bose bagiye kudushikira mu nyuma equipe yaratanguye. Hama rero ndabandanya ndi nkina muri Kerne. Hama rero muri Kerne haza kuba ibintu by'impari muri 2000 gutyo. Hama ntivyagenda neza. Aho rero hari hamaze kuza n'abandi bakinyi benshi kuko Kerne yaguma yevorwa kandi yaguma yakira abakinyi benshi. Haraza ba Zede, ba Prosperi, ba Blaise bita bafowe, ba Kijumbu, ba Kadafi, ba Savuka, ba Mayeri, ba Niyonga bose bagiye kuza ntuze mu bihenze gatoya. Abo baje muri New Star. Niyongabo yaje hari New Star na ba Midu baje bari muri New Star mugabo. Ba Kijumbu na ba Poro na ba Zede na ba Blaise twari kumwe muri Kerne.
hamwe rero hagiye kuba izo ngorane ekipe ikicamwo kubiri twace tugenda kugira New Star muri 2002 cha tugenda twimutse tuva muri Kene tuja muri New Star tugenda tujanye niyo mishinga naye yari umwantrenero wacu nkengurutse cha tugenda ico gihe twarabakinyi 9 yari jewe yari Blaise Fowe yari Zede yari Prosper yari Kijumbu ariyo n'uwitwa Ntuze Fabrice Rugwe ariyo n'uwindi twita Ntuze Peter kari kunzira amwe na Rene umuhungu wankengurutse mu nyuma rero hacaza abandi bakinyi babiri Freddy Kambayi na n'uwitwa Estache Bahigeze ubu ni directeur technique wa New Star uko niko twace dutangura New Star kandi umwaka wa mbere dutanguye champion twace dutwara igikombe Kene twaratwaye ibikombe bitari bike yari equipe ikomeye ico gihe iyo epoke hari Ntuze rivalite hagati ya Ntuze ya New Star n'Urunani mugatwe igihe dutangura hari hasanzwe hariyo rivalite entre Dinamo n'Urunani rero mu nyuma tuza guhindura tendance Kene iravyinjiramwo iraba equipe ikomeye ijya epoke ya Ntuze ya Basambo ba Tony ba Brice Kirekire ba Christophe ba Blaise Rusoro nemba kuye ba Medi jewe niwe equipe twari dufise tuza kuvyinjiramwo Dinamo turayikuramwo hasigara hari rivalite entre Urunani na New Star kandi iyo rivalite yamaze imyaka myinshi sous la présidence do Herman Ndayisaba ibikombe twarabigabura ama championnat nationale wasanga uyu mwaka Urunani rudutsinze undi mwaka tugatsinda championnat za Sebabe wasanga Urunani rutwaye uyu mwaka natwe tugatwara undi mwaka amatournoi twaratsindana urumva zari ni nkuko kwa Dinamo n'Urunani vyubu ico gihe niko byari bimeze ambi ikombe twaratwaye byinshi sinibuka ingene bingana mugabo ari ibikombe vya championnat national twatwaye hari vya Sebabe muri Kene hariyo iyo equipe ya Basambo na ba Blaise Rusoro n'abandi bose twari kumwe twaguma tugenda tugabura ibikombe badutsinda natwe tubatsinda sinibuka neza ibikombe twatwaye mugabo hariho Ntuze championnat national hariho n'ibikombe vya Ntuze vya Sebabe n'ibindi vy'amatournoi twagenda turatwara bo New Star urumva nkuko nayikubwiye umwaka wa mbere urumva twavuye muri Kerne turabakinyi basanzwe bamenyereye umupira kuko twe tumaze igihe kitari gito muri Ntuze muri Kerne kandi harimo abakinyi bakiri bato bari bavuye muri Kerne ya kabiri kuko hari Kerne zibiri ico gihe hariyo Kerne Buffalo ya mbere yari abakinyi bakomeye akabaho na Jaguar vitwa ko ari pepiniere ya Buffalo muga zose zakina muri A urumva rero hariyo ba Prosper na ba Zede na ba Foye bari bavuye muri iyo Jaguar baza muri Kene ya mbere urumva bari bakiri bato muga bari bamaze kumenyera umupira twebwe rero twagiye gukina muri New Star vyitwa yuko New Star ni equipe nshasha mugabo indani harimo abakinyi basanzwe bamenyereye ukino kandi bakomeye nico gituma umwaka wa mbere saison ya mbere bivuga ko twaciye dutwara Ntuze championnat abantu bose baratangara rero New Star yaciye igenda iguma yevori wayakira n'abakinyi bashasha bakomakomeye jewe rero maze gukina saison ya mbere ya 2002-2003 haciye haba impinduka kubamenyereza bica biba ngombwa yuko jewe mpagarika gukina ngaca mba entraîneur wa New Star hama rero urumva abo bakinyi bose ba Blaise ba Freddy ba Niyongabo ba Mayeri ba Zedi bande abo bose navuze naciye mba umumenyereza wabo imyaka itari mike myinshi rero Ntuzeye New Star yagera kuri apogee ayi Bujumbura vraiment yabaye equipe izwi cyane iraja muri rivalite n'Urunani ibijyana ariko ndavuga twagiye turagabura ibikombe antuka murazi abantu bakuze baraba basket barazi iyo epoke ya rivalite ya Ntuze ya New Star n'Urunani ego
basket yo mu Burundi yari imeze neza, yari ifise premier mari ifise abakinyi bakunda umupira, nta bintu bya professionnalisme byariho nk'ubu unye, byari ibintu amateur, abakinyi nta bintu byo guhembwa byariho, mugabo ari abakinyi bakunda umupira bitanga cyane. Abantu bavuga ngo bakinira ubusa, mugabo wari urukundo bari bafitiye urukino rwa basketball. Rero bari bakinyi bafise ishaka, ibintu by'ama entraînement, ibintu by'ama match byama birimo determination umwanya wose. Rero harimo abakinyi techniquement bari bon, tactiquement ameze neza. Nk'umuntu yoba abasigayemo yigeze kubakina muri iyo peke ni Gibere na ntuze na Richard Gatoyi, mugabo abandi benshi ba Wallace ba Midu aniyo ngabo bose urabona ko bafoye, ubona ko bahevye, ba Prosper ba Zede barahevye. Mugabo ico gihe twari dufise umupira ukomeye, twari dufise na equipe nationale ikomeye. Urumva ku bantu rero batabonye iyo ntuze iyo epoke, navuga yuko ari epoke bahomvye ya basketball y'u Burundi, kuko twari dufise abakinyi b'ibihangange mu migwi cyane cyane y'Urunani na New Star, mugana ntuze na Dinamo ntiyari inyuma. Haragiye haraje n'undi mugwi wa Jimkana mu nyuma uzanye abakinyi bakiri bato kandi bakomeye, notama ba Gontra, ba Guilin, ba Stamina, ba Yves, nabo nyene wari umugwi ukomeye, na Rezipo yahavuye iza mu nyuma. Mugabo abo ntibakinanye na bawiri nabakurikiye gatoyi inyuma yabo, mugabo harabaye periode itari ntoyi niniya yo kubona umupira umeze neza nga mu Burundi. Bimeze nkaco kimwe, uko ndibuka yuko hariho match ya championnat y'Urunani na New Star, basanga ajya kuri Toyota huzuye gushika hariya mu biti kuma, nuko hajya amabati yo kuri Toyota badashobora kuyurira ko, mugabo abantu baruzura gushika hamwe n'imiduga ibura hija n'induru nyinshi na animation ko ari kujya nyene. No mu kibuga warabona hama hariho ntuze tension, hari n'igihe haba utuntu tugushamirana jana amabagare kubera ishaka impande zose zaba zifise. Iyo rivalite ya New Star n'Urunani ico gihe imeze nk'iya Dinamo n'Urunani y'ubu. Bose abafana ingoma ko ari kujya nyene, public niniya, tension mu kibuga, aba president aba membre, hari n'igihe wabona aba president bamwe binjira mu kibuga arbitre yihenze umupira ugahagarara, ukabona nyene yuko ari match irimo tension no kudahebanira na gatoyi. Abakinyi bose na epoke yabo ni nkuko umuntu yovuga ngo bantuze ba Zidane, ba Ronaldinho, ijya epoke yabo bari bakomeye kurusha bubu, biragoye kugira gukompara. Mugabo ico nshobora kwemeza nuko abo bakinyi ba kera amakarite physique bari bafise araruta ayubu. Urana kera nk'aba pivot nka niyo ngabo urafise 2 metres combien 2 metres 6, ugasanga afise 105 kg canke 110 kg, ukabona ba Blaise bafise 105 kg, abantu baremereye kandi basimba kandi biruka. Ukabona abayeriye nk'aba Fani bari bafise ama détente ari exceptionnel, bamwe uduza umupira mu kirere akawukurikira ari yupo, ukazabona kubisa amadanki. Urabona ba Wiringene na bayeriye ni barebare kandi barasimba cyane. Abari bagufi nabo wasanga banyaruka gose nka basavuka, bakivunde, ba Zede, ba Prosper, bari abantu bafise ama speed naho batasimba cyane, mugabo bari bafise izindi qualité za vitesse. Jewe ngerageje kubakompara, novuga yuko difference nini yari ihagaze côté physique. Abakera bari des joueurs physiques, basama qualité physique, vitesse na détente. Ndibuka nk'umukinyi yitwa Dona yakinye muri Kene mu nyuma muri Kene no mu Runani, yari umukinyi akina 4, yari afise uburebure, yari afise nka 1 metre 92 gutyo, mugabo ingene yasimba n'inguvu yari afise. Barandiri bose urabona Randri ico gihe yarakomeye gose, yarasimba cyane akiruka gose. Amakarite physique rero niyo novuga yuko yaratandukanye nabubu. Abubu ni bato bamwe baranyaruka, mugabo ku makarite physique no vuga ko ari kirenga ubu, mugabo akera niho bari bakomereye.
urakoze kuri ico kibazo. Bon, New Star namazeyo imyaka ishika 17 uko natanguye kuyantrena muri 2003 hama 2009 2010 na 2011 sinari ngaha mugaca ndagaruka 2012 2013 gushika 2020 then ntuze New Star nayivuyemo muri 2020. Ibintu nashobora kwibagira byoba byaranezereye ni victoire ya mbere, ni championnat ya mbere twatwaye, ibihe twabayemo tukivuka nka New Star, phase retour ya championnat twakinye, amamatch yose twagiye turakina, abari contre Dinamo ko yari equipe ikomeye ico gihe, bari contre Urunani, bari contre za Muzinga zari zisanzwe zikomeye, amamatch yose ya phase retour twarayatsinze, kandi phase twari inyuma, bica biduha amahirwe yuko babambere. Amamatch yose yo twagiye turakina tugatsinda muri phase retour yari umunezero, na amamatch ntazopfa nibagiye. Iyindi moma ikomeye ntazopfa nibagiye, nibaza yuko ariyo ya mbere yoba yarandyoheye, ni championnat national twagiye gukina n'Urunani, tugenda kuyikinira mu ntara ya Bururi. Ico gihe rero Urunani rwari rukomeye cyane, mugana natwe twari dukomeye, mugabo nitwari bwamara igihe kinini. Urunani rwari rufise abakinyi bazobereye cyane kuturusha, mugatwe twari dufise ishaka, niho twari tukivuka. Ama rero urumva Urunani bavuga ati reka tugende kubatsindira imbere y'abavyeyi babo, uko bavuga ngo benshi ngo batwara New Star ngo n'abanyabururi bava muri ya ntare ngo tubakubitira imbere y'abavyeyi babo. Ico gihe Urunani twararumyagiye, turarutsinda muri finale ya championnat national, cyo dutwara igikombe ca mbere ca championnat national nka New Star. Iyo finale rero niyo match ya mbere yoba jewe no banibuka indutira izindi. Match twakinye ya championnat national mu ntara ya Cibitoke. Iyo match twayiteguriye cyane, mugabo muri finale twaratsinzwe nk'abataje. Iyo match rero mu match yambabaje, batsinzwe n'Urunani, twatsinzwe n'Urunani. Iri mu match yambabaje cyane kuko twatsinzwe gose, kandi twari twabishizemo uburyo n'umutima no kwitegura kwa cyane. Ibindi bihe nabana barabaye muri New Star bitagenze neza, noba nibuka ni gihe habaye championnat national. Hariho impari zabaye zivuye ku mukinyi wa Dinamo yitwa Jean, yigeze kuja gukina mu Buganda, ama ntiyaheza, acaragaruka ari Bujumbura, acashika bandanya muri championnat kandi yari yaratanguye atari hari. Bica biratera impari gushika birafekta na competition ya championnat national. Ama imigwi myinshi yavuga yuko Dinamo ataburenganzira ifise kuja muri iyo competition. Ama mugabe ico gihe umurongozi wa federation yari umumambra akomeye wa Dinamo. Ama biraja mu ntari gushika hamwe Dinamo bavuga ati iteza gukina championnat national. Ama equipe menshi acara bivamwo, cyavuga ati iyo championnat national tuzoyizamo. Twebwe rero muri New Star byaratudestabilize cyane, guhera ku ndongozi gushika ku bakinyi. Urumva bari divize, bamwe cyane president w'ico gihe wa New Star yavuga yuko dutegeza kuja muri championnat national, ama abamambere benshi bakavuga ati byo ntibishoboka. Haca abakanzi ibiri gushika mu bakinyi. Ico gihe rero twaraciye mu ngorane interne za equipe zidasanzwe zara tudestabilize gose, gushika hamwe n'ibintu by'uburongozi bya equipe bisambuka. Ivyo bihe rero byaramaze igihe, muri jewe ndibuka yuko ari bihe byaba byaranshikiye bibi, nkuzeye muri New Star. Ico gihe nari ngiri muri New Star. Batanu urumva deja nkuzeye Blaise Fowe kuri poste 4 na niyo ngabo kuri poste 5, abo muri interieur nabo mbona. Mugaha hakaca hazana ntuze na Etienne, umuntu yabafatira hamwe ko ari batatu. Hakaca haza
Savoka na Brice Ruberge ku ruhande rwa poste 1, akaca haza ku ruhande akaza ba Freddy Kambayi na Zede. Abo onye mu bakinyi noba naramenyereje novuga nti aba bakinyi narabikora ko cyane, nibo bari amapiriye yantuze ya equipe. Ego mu runani bari buzuye, urumva equipe ya mbere ico gihe Hivare yari urunani, niyo twama dushika mu mafinale iba ibya championnat national canke amatunwa, canke ugasanga match duhurije muri fazare nantuze na phase retour, bama ari bo bantu tugwanira ibibanza bya mbere. Babaye aba mbere twaba bakabiri, tubaye aba mbere nabo baba bakabiri, urumva aba adversaire ba mbere bari mu runani. Urumva ari abakinyi nka bawiri baratugora cyane. Hari umukinyi umumenere yitwa Blaise yaratugora cyane, hariho Gafyisi, hariho Fani, abo bakinyi baratugora. Nundi muntu yatugora gose yari ntuze yawo indani muri raquette. Mugabo hariho abandi bakinyi mu yindi migwi nka ntuze nka notama nka Jean muri ntuze muri Dinamo. Hariho na ntuze Kenny wo muri ntuze wo muri Dinamo nawe nyene yaratugora. Yari umukinyi atazi kunigana, mugabo yari intelligent muri jeu, yaraze gukina ibintu by'amajeu direct, akugura mangle de passe ugasanga ari wenyene kuri shoot nta na rimwe yahusha, ugasanga n'umukinyi yagutsinda amanota 20 facile matarushe kandi ubona umenga si hari. Haraje rero no mu nyuma ayandi ma equipe abandi bakinyi bo muri Gymkhana batugora notama bagire, hariho ba Gonzana ba Yves nabo nyene bari bafise equipe yari tanguye kuva aho baziye mu 2017 2018. Ndibuka ko twakinye na finale ya championnat national nabo na Gymkhana kuri département, tubatsinda difference ya 1 point. Nabo bari bafise equipe nziza, harimo abakinyi bari basigaye batugora, mugabo ahanini baraburunani. Je abona nashoboye gukinira ko igihe kinini, avuga nti barantera ubwoba, turanigana gose, barabonye burunani navuze. Mugwi wa New Star urazi nari membre fondateur, kandi nabo bayemo igihe kinini ya abakinyi bari tugikinana bari nk'abafrere nyene, naho nari umukoci wabo mu nyuma, twagumye turi inshuti nyene za hafi. Hama rero muri New Star hagiye kuba ihinduka ry'uburongozi rivuye kuri bimwe nababarira byavuye kuri impari zavuye kuri championnat national yabaye umenga nihenze, yari nko muri 2017 igihe haba izo ngorane. Urumva byaradukurikiranye, hama haba impinduka muri New Star. Umuperezida yariho yitwa umuperezida yari ico gihe arahava asubirwa n'abandi. Rero jewe harabaye kutumvikana n'izo ndongozi zishasha za New Star, hama bihava bishika yuko umuntu ahindura. Navuye muri make noba navuye muri ntuze muri New Star kubera nahisigaye mbona indongozi z'ico gihe ari ibintu bitari bike tutahurizako, tukama turiko turabipfa. Hama igihe kimwe je sinari nkikoca, umukoci w'ico gihe yari ndindiye kuva 2018 2019 2020, ndindiye yari umukoci wa equipe. Je naraza nkamufasha, kandi ico gihe nakorera na ruguru 2017 2018 nakorera Karusi, urumva naza vendredi hama nkafasha muri weekend. Hama rero mpava ngaruka ibujumbura gukorera ibujumbura muri 2020. Hama umugwi wa Gymkhana ucuranyegera, barambwira ati wewe turabona yuko umenga muri New Star ntugikoca. Yego nivyo, none twebwe nta mumenyereza dufise, ese urashobora kuza kudufasha? Nuko rero naciye mva muri ntuze New Star ncanye na muri Gymkhana. Jewe ibintu byo gukorera mu bana mwisanzura bitanguye kuva kera. Jewe nkikina muri A dans les années
cyane cyane 98 99 2000 2001 je nakina muri première division mugabo nsanzwe nantrena Mutanga United muri B. Je ujya wiri warase jya naramwantrenye muri Mutanga United muri B. Abana benshi donc nabitanguye mu bana nabitanguye niho nahereye ibintu byo gukoca. Je nabikunze hakiri kare ku buryo nabigira parallèlement no gukina. Ama rero muri New Star namaze y'igihe kinini no muri B naho nakorera muri ano muri B narajayo bajya ba Hervé ba Gibere ba Beni dufise equipe muri B yari komeye yari ya mbere ba Ibere bose bajya baduze ba Rorisi bajya muri New Star A bari bose twari twaratangiye gukorana muri B umuntu yaracayo akagenda akabafasha abana mu bana namye ndiyo gusa icagiye guhinduka gusa muri 2020 2019 2020 narakréé muze academy yitwa Kazoza BSA cantangura rero bijya by'abana bahera ku ba 13 14 ubunye nibo benshi ni bajya bari ko barakina muri Young Eagles mwabonye iri kirakina VBN ijya équipe nationale ya l'année passée I16 ana nkuko bivuze twaratwaye igikombe twarigenjeje neza irimo abana bagize bazi umupira mugabo ubu unye benshi muri bo ubu bamaze kurenza ubu I16 kubu hoba équipe nationale ya I16 ubu unye abonzi bojamwe ni babiri baba 2009 kuko ubu unye aba I16 hojamwo wavutse muri 2009 na 2010 or plus de la moitié apara bo babiri abariko barakina l'année passée nabari bavutse muri 2008 ubunye umu 2008 ubunye yokina nka FIBA itumye ko yokina muri I18 ntiyokina muri I16 nukuvuga yuko bajyanye tuzosubira kubaraba muri I18 mugabo ubunye nukurondera abandi umuntu agaproceda kwa kundi nyene vyari byabaye umuntu agatumira abana kuri parquet ama akagira agaselektiona mugabo nabijyanye kubganje nibaza ko atari yo nzira nziza bijya twabigira gihuti sino habaye championnat y'abana kategori I16 umuntu yozara ababonera mu match uko hajya umwana umudetectera neza ariko arakina ama umuntu akazoshobora kugira I16 mu gihe bashaze kugira équipe nationale abakura mu competition yababonyemo nka l'année passée siko twagize twaratumye ko abana kuri parquet haraza abana bashika ijana turaselektiona turagira preselection tugenda dukuramo gushika turashika kuri 12 mugabo urumva nta competition yabo twababonyemo ni ibintu twabonera hajya kuri tele twaragejeje kubagirisha ama match gatoyi turabibona mugabo birimo kwihuta sino habaye championnat ya I16 phase retour umuntu abamaze kubona abo bana ngo rero tutegerero yuko tuzogira indi équipe nationale ya I16 indi équipe nationale izoba ababaye bajya barane passé ubunye n'aba I18 sauf abakinyi babiri baraba 2009 bashobora kubandanya muri I16 naho nyene uyu mwaka umwe wa 2005 hariho premièrement muzeye communication ya fédération ukurumva fédération nironka ubutumire hama hari igihe rero usanga baronse ubutumire batevye ugasanga guselektiona abana mufise umwanya muto gutuma ko abaruguru bica bisaba muze logistique ndende ugasanga rero kubera biriko bikorwa mu gihuti ugasanga abo bana baruguru bi presque impossible kubatumako muri ayo ma preselection ababishoboye bakabimenya bakaza bakagira n'ahantu bashikira ngahanye mu miryango ngayi Bujumbura bakaza guparticipa muri iyo preselection nta kibazo mugabo usanga ataburonse kuko usanga bibaye hagati mu ndwi canke samedi après midi nk'umwana w'Igitega canke w'Ingozi mu gatondo abayagiye ku ishure samedi asanga rero bibaye ntibikunze umuntu akaca yikora kuba ari hafi kubera ukwihuta kuba kurimo muga nk'ubu nko mu bakobwa
urabona l'année passée hari harabaye muzeye compétition yaba I16 aba I18 n'aba I23 au niveau national. Mu bakobwa ariyo equipe y'Igitega twabonye baraje no gukina finale ngayi Bujumbura. Ubu unye kubera habaye compétition kandi au niveau national abo bakinyi bakaboneka. Ubu umuntu arafise idati habaye selection ya I16 equipe nationale. Ab'Igitega umuntu yokoramo abashika nka bane. Kubera twababonye muri compétition. Sino namwe mu bakobwa hagiyemo exclusivement abangahe Bujumbura kuko nibo baje muri pre-selection kubera bo vyoroshe. Mugabo nkuko nabikubwiye siyo procedure umuntu yategeza gucamo. Bo basketball yo mu Burundi bonye igeze kuri niveau navuga yuko gize ishimishije. Bo urana l'année passée avant l'année passée bana ko ariyo abantu ze aba étranger benshi. Urumva nta limite yariho. Tukabona championnat iryoshe mugabo igizwe n'abanyamahanga hanini. Ndibuka finale ama playoffs ya l'année passée finale twarashoboye kuronka en tout cas ijya bale ihoriba ajya ama equipe ayikina nta niveau yarusha yari kibera kuri departement hajya kuri departement twarabonye bale kuko uravye nka equipe ya Dinamo effectif yari ifise bara bakinyi yari bale calibre yo hejuru bonga muri Afrika ba Mayo ba Mategei ba Boasi murabibona mugabo ahanini hari byari bigizwe n'abantuze n'abanyamahanga. Ubu rero ubunye VBL 2025 murabona ko habaye impinduka bakagabanya abanyamahanga n'abinjira mu kibuga. N'ubunye umuntu ntiyovuga yuko VBL itari fise niveau ikwiye niveau yariho mugabo par rapport à l'année passée yari niveau yo hejuru cyane kubera abo bakinyi bava hanze bari benshi kandi baba professionnel bo hejuru ba muri Afrika beme. Ubu unye ijya mixage batatu mu kibuga b'abanyamahanga na babiri b'abarundi urumva abo babiri b'abarundi ubu unye na bari hejuru mu barundi mu baroko ushiramwo nabo banyamahanga batatu uraronka equipe muri tere y'abantu batanu imeze neza. Nubu twarabonye VBL imeze neza aya ma playoffs arabonye match yejo match yabaye dimanche ya New Star ya ntuze ya Remesha n'Urunani yari match igize imeze neza kandi ifise niveau nziza. Umuntu yovuga yuko basketball ubunye uravye ingene ama competition atunganijwe na ntuze na federation hakabiyo formule ya VBL. Uravye ingene ama club basigaye bashiramo uburyo abakinyi bagahembwa niki. Uravye aba entraîneur b'ama equipe ama equipe asanzwe afise. Uravye abarbitre niveau nabo nyene bagezeko. Umuntu yovuga yuko niveau ya basketball mu Burundi umuntu atovuga ngo mu Uganda baraturusha ngo Tanzania baraturusha dembo ari niveau ishimishije naho hariho ibintu byinshi byo kubandanya umuntu akora. Kuva iyi formule ya ntuze ya VBL ije n'indongozi zariho kuri kijya gihe ca president Apotre ibintu vy'amapepiniere amabe canke amakademi vyari bagiwe hafi imyaka 4 irahera. Mugabo hariho impari zari hagati ya federation n'abarongoye ASEBAB yategezwa gutunganya inkino au niveau provincial inkino za Ligue B. Izindi ntara ama association y'Igitega y'Ingozi barabikora muganga y'Ibujumbura harabaye blocage kubera kutumvikana hagati ya federation na ASEBAB. Ivyo navyo byarakoze kugwaruka ku buryo twebwe dusanzwe twankadira abana twarabura pratiquement ama solution kwantrena umwana panda inane ata competition afise
hariyo bamwe baca bagenda bakarambirwa. Biradutera ikibazo cyane, dusigara twikora kuri ajya amatunwa Abdallah yorganiza mu Ijabe canke amamatch amiko à gauche droite. Mugabo ubu unye narabonye araheze imisi nk'itanu narabonye communiqué officiel ya ntuze ya sinzi ko bayita ABB, donc ni umuntu yovuga ni nk'iyo ex Asebab bagomba gutunganya ivyo bintu by'abana bushasha. Donc hari baraturungikiye communiqué officiel ihamagarira ama academy yose formel na informel ama club afise ama division inférieure kuza kugirisha enregistrement kugira bategure iyo championnat. Aho rero ikintu twari twifuza turibaza yuko giye kuboneka avec iyo ABB shasha n'umwete mbona bareko bishiramo nizo ngorane zihitiye zaheze. Turibaza ko abana tugiye kubana mu kibuga ma kategori yose I16 I18 na I23. Aho rero muzoca mubona impact yavyo nko mu myaka 3-4 zoba tumaze gutangura kubona impact y'ico kintu, kuko nico kintu cari kibuza kandi gikomeye gukorera hariya mu mizi. Ubu rero turavyishimiye turarindiriye. Jewe nk'ejo hirya ejo nzogenda kudepoza dossier yo kwandikisha ni ma kategori inférieure nko babidutumye, hama turindire turabingene yuko badutunganiza iyo champion. Bo urumva Young Eagles deja abakinyi bayikinamo ni bajya bato yinatanguranye muri academy kazoza BSC bakiri bato bagifise 14 15. Ama benshi narabazanye muri Remesha baca baragira Remesha B. Mugabo bijya nyine vyo kubura competition, kuko mu bisanzwe iyo ruko hari kuba hariho nkuze Ligue B itunganijwe neza baca baja gukina Ligue B bakamenyera kugira umuntu ntase nk'uburira ama etape. Mugabo ko hari absence ya competition kandi abana bariko baragwira kandi bariko barakura bafise envie gukina muri première division kwipima nabo nyene. Urumva Young Eagles abakinyi bayo benshi hariyo benshi bagiye muri vie active barabiheba, hari abandi bagiye gukina mu yandi ma equipe ngayi Bujumbura nk'abadudu bari muri Jimkana ba Marcel bari muri Lezipo n'abandi yaciye irotuva atabakinyi fise. Hama rero je twaravuganye n'abayirongoye tuti twebwe turafise des joueurs bageze gukina muri amga batagira espace, hama turabaha abakinyi. Mugabo ko Marie Jeanne yasanzwe ndabakurikirana cyambandanya ndabantrena turagenda muri eliminatoire za road to VBL turi qualifier amacanjana nabo muri champion. Urumva bajya anye na Remesha, urumva izina Young Eagles novuga yuko ni izina gusa twinjiriyeko, abakinyi bose nibajya bari basanzwe bari muri division B yantuze, kandi si ibintu by'ibinyegezwa basanzwe bafashwa n'indongozi za Remesha. Hama rero vya Tigers muri phase retour murabona phase retour igitangura baratsinzwe na ntuze na Jimkana, uko bari bafise ihangiro yuko bateza gukina muze playoffs bakaja muri bane muri Big 4. Bamaze gutsindwa na ntuze na Jimkana muri retour babona mengi yo hangiro bariko barayita. Hama baca baranyegera barambaza yuko nshobora kubafasha ico kintu phase retour kugira umuntu ashobore kubafasha bikarifiye muri playoffs. Hama ndavyemera, mugabo zaba condition yuko bajya bana nabaheba. Young Eagles les après-midi 16h 17h de 17h à 19h nabandi ngani ko ndabantrena. Mugabo no nsanzwe mfise umwajwe akaba bakoca kuri match je ngiye ku assista match nkagereza guterera muga ntari coach. Mugabo sinigeze ndabaheba abantu nibaze ngo abana ntahera bataye sishobora. Hama rero mbona birakunze Tigers turavyemeranira, ndavuga nti ntagipfa Young ndashobora kubandanya ndayifasha gutyo, Tigers nayo ndayifashe gutyo. Mugabo urabona ko bitakunze finalement ivyo twari twumvikanye tugashika muri playoff
tuzobandanya dufashe izo playoffs bidakunze urumva byahagarikiye kuri phase retour. None je aho nari nsanzwe ndi ni Muhazi si muri Remesha none Remesha naho umukocha assistant waho ineno umuntu asigaye afatirwa cyane gose n'akazi yamari ari intérieur du pays ugasanga ntaronse umwanya ko muri nanje sanzwe ndi disponible ndi libre avuga ati ngo no udufashe umu assistant uze coach Mugabe kubera coach Gede atari hafi Paul mu mafatiriwe n'akazi. Abantu rero baca babibona yuko umuntu yaciye mu migwi itatu je bajya bakinyi bari muri Yange ya Parisina ni nkuko no bita Remesha 2 le contenu hajyanye ni bajya abana nagumye nkurikirana donc Remesha na Yange bimeze nka kimwe. Ekipe nagiye gufasha yenyene ni Tigers sino ubu byaraheze cyasubira hajyanye ubu ndi muri Remesha hajya nari sanzwe